Tega n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kandi adasanzwe, turi kuwa Mungu kw'igenekerezo rya kabiri kwezi kwa kabiri 2025. Ntuze gucikwa n'aya makuru twabateguriye, ariko wowe uriko urayumviriza iyi nkuru irasaba ubwitonzi mu kuyumviriza kugira ngo itahurike. Ibiriko biraba mu Burundi ntasanganya ririmwo, ibintu biriko biraba nk'uko ababiteguye babishaka. Waduhaye amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye buravye n'amaso asanzwe buboneka nk'umutegetsi bugoyagoya bwananiwe gutunganya igihugu, akageraho umukuru w'igihugu avuga ibintu womenga ntibitumbereye kugeraho hari amatazirano. Abantu benshi tutoharura abarundi bamaze kumuha imvuga iharawe hirya no hino mu gihugu, naho hose hari abarundi kw'isi ni imvuga igira iti aba bagabo byarabananiye. Isoko ryacu rikaba ryavuze riti hibambewe nta na kimwe cananiranye, ahubwo bene kubitegura ivyo bifuza ko biba bitandukanye n'ivyo abarundi benshi bari biteze. Hari amakuru menshi twaronse avuga ko mu ntango Varisito Ndayishimiye n'abamufasha bashatse gukora ivyo babona abanyagihugu bakeneye, ariko rero vyahavuye bihinduka kuko system itegura ibikorwa yaciye imuha iyindi ndinganizo nshasha tuza kubayagira muri aya makuru. Kuva ubwo rero abategetsi bose twari twumvise baje bavuga amajambo meza ahumuriza, uhereye ku mukuru w'igihugu, mushikiranganje wa mbere n'abandi bategetsi banumiye rimwe bamwe bogira ntibakiri muri ayo mabanga. Muri iyo nteguro nyene hariho abategetsi bo hejuru umukuru w'igihugu yabwiwe ko yoshira mu mabanga kandi bizwi ko atavyo bashoboye. Wumvirije imvugo zabo ifata ku munwa, ariko rero bakaba bagomwe no kubakurikiza amategeko uko bayahawe. Politike y'u Burundi niba hari nini y'imikuba n'ibisebuzi vyinshi. Umwe mu banyepolitike ava mu mugambwe Frodebu yigeze kuba umutegetsi akomeye mu gihugu, yatubwiye ko yigeze gupfungwa n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Ageze mu ibohero rya Mpimba yarahuye na Hussein Rajab, bamaze kuyaga rero niho yamubwira ko ari we yamufungishije akoresheje abari mu butegetsi bwa Nkurunziza. Yavuze ko Rajab yamubwiye ko yamuzanye mu Mpimba kugira muhe igikorwa kidasanzwe, byasaba ko bategura bicaranye kandi umwanya ukwiye. Bamaze guheza rero gupfundika uwo mugambi, yaciye amubwira ko yokwegeranya ivyiwe vyose kuko aho bukera azotaha. Erega bukeye yagiye yumva ko yahawe uruhusha rwo gusohoka ibohero aja kwivuza kubera arwaye, ariko we avuga ko ataniha n'umutwe. Ivyo vyose rero vyategurwa na Hussein Rajab. Yabananije avuga ko Rajab yamuhaye igikorwa co kuja gusigurira amakungu ko hageze yuko Nkurunziza kurwa ku butegetsi, ariko bikozwe na Rajab kandi mu buryo bwiwe. Hari inkuru zivuga ko Hussein Rajab yari yarabwiye Nkurunziza ko azova ku butegetsi atamaze n'ikiringo ca gatatu. Nawe mu minsi ya nyuma y'ico kiringo Nkurunziza yarigambye kuri Rajab avuga ko ari bwo bwa mbere mu Burundi umukuru w'igihugu yatowe azoba bisikanije mu mahora n'uwamusubirije. Ico gihe Nkurunziza yibutsa Rajab ko ca kiringo giheze agihema. Nkurunziza rero amaze gupfa atamaze ca kiringo, hari ubutumwa Rajab yacishije ku rubuga rwiwe rwitwa Humura Burundi avuga ko Ndayishimiye yabisikanije ku butegetsi n'ikiziga. Bikaba bivuga ko rero ari ubutumwa Rajab yahaye abari bazi ako gapingo kiwe na Nkurunziza kugira abereko ko iyo avuze ikintu ari ngombwa agishitse, kandi kizira kumugira umwansi wawe kuko bikugendera nabi. Wa munyepolitike rero yabandanije avuga ko igituma Rajab yamutumye kandi badasangiye umugambwe kwari kugira amakungu abone ko ihinduka rishaka kuba mu gihugu ryega abarundi bose mu budasa bwabo. Kavuga ko rero yasanze hariho n'abandi Rajab yatumye nk'ivyo mu bindi bice vy'isi. Iki naco ngo Rajab rero yamutumye nk'uwo mw'idini ya Gatolika kugira amakuru ntaguma afata ko ivyo Rajab ashaka gukora vyoba vyega idini rya Isilamu. Avuga ko ari gituma Rajab yabanje kubimenyesha amakungu ari ukubera Nkurunziza n'abandi banzi b'umugambwe CNDD-FDD bari baracafuje bikuye izina rya Rajab kw'isi ko ivyo ashaka gukora byose bitumbera gushinga leta y'intagondwa za Kisilamu mu Burundi. Kavuga ko rero arico gituma Rajab yamaze irya myaka mw'ibohero, mu gihe yari ashoboye kuvayo yashatse amakungu abanze atahura ivyo ashaka gukora mu gihugu. Ngene Petero Nkurunziza yapfuye ntihagere n'agakacira haba mu mugambwe canke mu gihugu, kare vyari bizwi ko afise abayoboke benshi, vyaratangaje amakungu arata amacumu ku bubasha Hussein Rajab afise.
Rajab rero yababwiye ko igihe apfungwa atanu wateye ibuye kuko yarabujije ibihangange bimuyoboka ntihagire ico bakora, n'igihe rero Nkurunziza apfiriye yarabujije bya bihangange ntihagire ico bikora. Amakuru rero avuga ko ibihugu rutura bisanzwe bikorana n'u Burundi vyagize amakenga kuko bavuga ko Rajab atoshobora gusubirana ijunja n'ijambo nk'iryo yahoranye mu muganga kuko bisa nuko hari benshi batokwemera kumwumvira. Ku bazi neza Hussein Rajab rero bavuga ko iyo ashaka kwereka abantu runaka ko afise ukuboko gukomeye mu buzima bw'igihugu, hari ibintu akora bisize ubwenge bw'umuntu. Ivyo mu kuvyemeza rero vya bihugu rutura vyababwiye ko ubutegetsi bugira bujeho ari we azobushiraho kandi akabukenguza ataburimwo, ntibavyemere. Ababwira ko ubwo butegetsi rero azobutegeka gushira abarundi mu buzima buzimvye ku rugero rwaho bizokenerwa ko abarundi bikura ko ubwo butegetsi, ariko atavyo bazoshobora kuko ata n'umwe banyapolitiki azoshobora gutorera umuti izo ngorane keretse wenyene ubwiwe. Abazokwinanata kuzoba ukuvuga ibitagenda gusa ariko atanzira n'imwe yo gukiza ibihugu bafise. Amakuru rero avuga ko ico Rajab yise la machine à marche yari umukenyuro wo ku rwego rwo hejuru atawuzi neza uko yabikoze ku buryo abanyapolitike bose bo mu Burundi banumiye rimwe. Umuntu yaravye uko ubuzima buzimvye mu Burundi uyu munsi cari cogeye kugira abanyapolitike bahaguruke basabe abarundi ko bokwikura ko intwaro ya Ndayishimiye ibaboheye amaboko imugongo, ariko nta n'umwe akivuga. Umuntu rero yibutse imvugo zikarishe zakoreshejwe n'abanyapolitike batavuga rumwe na CNDD-FDD mu butegetsi bwa Nkurunziza, akaraba n'ingere ku butegetsi bwa Ndayishimiye baryamye bagasinzira omenga barashima ibiriko biraba, ariko inkuru zivuga ko benshi muri bo bazi ibiriko biraba. Amasoko yacu avuga ko amakungu yoba yaremeye ibyo Hussein Rajab yababwiye ko ari we l'homme fort du système, kuko abo bahora bibaza ko ari bo bakomeye bagiye barakurwamwo umwe, ariko ibintu bikaguma bigenda nk'uko vyateguwe. Niyo mpamvu amakungu bandanya gukora n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye mu kubuha imfashanyo no kugiranira amasezerano atandukanye, kandi bizwi ko mu gihugu ibintu byifashe nabi, haba mu karere, haba mu bumwe bwa Afurika, eka no mu makungu ya kure. Iyo ntwaro zari ziriko zikora nk'ibyo tubona mu Burundi twari tumenyereye badasiba kuvyamiriza, ariko hose ni agakacira. Ku ruhande rumwe wogira ngo Burundi twarahebwe kuko tutagigira kivugira na gitabara, ariko urwo ndirwo urukino rwa politike. Bakaba batubwiye bagira bati politiki iri mu Burundi niba hari nini irimwo imikoba n'ibisebuzi vyinshi cane, kandi ngoma akari muri iyo kazi n'uwayikanye. Burundi rero barindire ibihanganye abagabo barabona. Ngo abarundi rero barindire bihanganye ngo bazobona. Ikindi mwabonye nuko igenwa rya Varisito Ndayishimiye kugira ngo abe umukandida wa CNDD-FDD ryabaye nk'igitangaza mu nama y'ibihangange yabereye mu ntara ya Gitega. Imbere y'iyo nama rero kwari ukwankira Nkurunziza ntashiro Pascal Nyabenda nk'umukandida, ariko abari ngaho bose nta n'umwe yarazi uwo Rajab Hussein araza guhitamwo ko aba umukandida. Wari yiteze ko ari we aza kuvugwa yari General Ngebe Bunyoni, ariko benshi ngo ivyo benshi baba biteze sivyo Rajab yakora. Ubutumwa rero bwaciye kuri telefone y'umwe muri ivyo bihangange akabwirwa ko yomenyesha abandi ko umukuru w'igihugu azoba Ndayishimiye. Amakuru yavuga ko mu micungararo ya kiriya kibanza cabereyemwo rirya koraniro hari hashizwe abasirikare baba igihumbi bari biteguye guhindura ibintu mu gihe Nkurunziza ari kwanka ko neva abo umukandida. Kirya kibanza rero kikaba cari cahuriyemwo n'inzego zose z'igihugu. Izina rya Samuragwa yari guhabwa Pascal Nyabenda kuko niwe yari kubandanya akora ivyo Nkurunziza mubwiye, nayo Varisito Ndayishimiye akora ivyo abamushizeho bashaka, nico gituma yanse ko atari Samuragwa wa Nkurunziza n'ivyo akora ataho bihuriye n'ivya Nkurunziza. Amakuru avuga ko nka bose na Ndayishimiye arimwo batangajwe n'iyo ngingo kuko ntawarayiteze. Abari aho bose baremeye iyo ngingo keretse Bunyoni wenyene. Hari amakuru avuga ko iyo ngingo Rajab yayifashe ku mvo ya kane. Icambere ni ku mvo zine. Icambere rero nuko mu nteguro za nyuma bategura gutaha mu gihugu hari hapfunditswe ko ikiringo ca mbere kizorongorwa na Nkurunziza, ica kabiri akaba Rajab, ica gatatu akaba Ndayishimiye. Bivanye nuko rero hari ivyagiye birahinduka, urukurikirane rwabaye rukigendera nk'uko rwari rwarateguwe. Ubu rero niho biriko binurwanirwa ko ushobora kuba umukuru w'igihugu inyuma ya Ndayishimiye ari Hussein Rajab.
abaciye rero ku rugamba baremeza ko intara ya Gitega ari mu zashigikiye bikomeye urugamba rwa CNDD-FDD kuko mu mpera z'urugamba hari imvukira za Gitega zoba zarasavye zishimitse Hussein Rajab ko yoba tegurira umukuru w'igihugu avuka muri iyo ntara kuko kuva kera iyo ntara yagiye iribagirwa kandi yari mu zaterera bikomeye mu buzima bw'igihugu niko kubaha Ndayishimiye. Abazi Ndayishimiye bakemeza ko yamye yubaha cane Hussein Rajab ku buryo akora ico mubwiye atarinze kwiyumvira. Rero vyaremejwe na Jakaya Kikwete yahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania igihe yaza kwirahira rya Ndayishimiye. Yaravugiye hejuru ko bakiri ku rugamba iyo hariho ibintu Rajab atashimye mu nteguro y'amasezerano yo guhagarika intambara yariko arategurwa yaje atuma Varisito Ndayishimiye gutahukana ico arico cose Kikwete aza kumubwira. Makuru rero akavuga ko hariho ivyo Hussein Rajab abwira Neva gukora akabikora uko nubwo ubona bisa n'ibidahuye neza abanyagihugu ariko we n'abandi babwiye ko hariho n'impamvu nziza batarabona iriko ituma bimera uko. Bivuga ko Neva rero yashizweho kuko azwi nk'udakunda ubutegetsi kugira umwanya uwo ari wo wose azosabwa kubuva ko azobikora atakebaguzwa. Mu ntangiriro vyavuga ko Neva yari yahawe imyaka 3 yo kuba umukuru w'igihugu hanyuma agaca atanga ibihuha bivuye ku makuru yari kuvuga ko agwaye cane yagiye kwivuza hanze. Bivuga ko mu gendo yagize muri Tanzania hari uwo yabonaniyemwo na Hussein Rajab. Mu vyo rero bavuganye akaba ari mwinyuka ry'integuro zimwe harimwo n'ikiringo asigaje. Bivuga rero kuri uko kuntu bizwi mu ndongozi zimwe CNDD-FDD ko Neva yahawe uburongozi bw'igihugu nk'igihambana. Hari abashatse rero kubikoraho mu gushaka kumusuzugura kuko bazi ko atari we afata ingingo zose kandi ko afise umwanya muto ku butegetsi. Makuru akavuga ko hariho n'umugwi w'ibihangange vyizwewe kwa Hussein Rajab vyahawe uburenganzira bwo guhana bari wese azoshaka kubangamira umukuru w'igihugu. Bw'ayo masoko rero hariho abantu bane tumaze kumenya, harimo General Prime Niyongabo, General Silas Ntigurirwa, General Etienne Ntakarutimana na General Gabriel Nizigama. Makuru akavuga ko abo babiri banyuma General Steven na General Tibiya aribo jisho rikomeye rya Hussein Rajab mu buzima bw'igihugu cane umutekano w'umukuru w'igihugu. Bancagetwa rero batakiboneka kuko bakora mwibanga ubundi ryo bakora nk'abo babiri yo kubijanye n'ibibera mu mugambwe CNDD-FDD Sylvestre Ndayizeye. Biraba rero ngo yogira ari gwishweyo ariko ngo Rajab yababwiye ko kwigirwa kure y'inzu arivyo bituma engineer abona aho inkingi zigoramye. Ibiriko rero biraba mu gihugu bimeze nk'aho ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bucurika bacuranura ibijanye n'ubuzima bw'igihugu ko yafise ico bigamije kikiri ibanga rikomeye. Nico gituma Neva avuga yishigikiye ko hari ivyiza bigira bishike mu gihugu ukazi biriko birategurwa kandi arizeye ko hari abagabo bamukikuje bafise ijambo ku gihugu na kare akandi kishimikije nta yase karivugira. Amakuru yadushikira ntatomora neza igenekezo Hussein Rajab azozirako ariko ngo abakunzi biwe n'abashashe hinduka mu gihugu bamwitega vuba kuko hari ibimenyetso bimaze kuvyerekana. Rimwe muri ivyo nuko yoba yaratangiye kuvugisha bamwe mu bantu biwe biciye ku telefone. Ivyo navyo ngo yari amaze igihe kinini yarabihagaritse. Umuryango mu ntara ya Gitega n'inshuti ziwe rero aheruka guhamagara bipfuriza urubanza rwiza aho basohora umwana wabo aja kubaka urwiwe. Muri muryango ukavuga ko wayaze nawe n'uwo mu gisagara ca Bujumbura aho yabihanganisha kuba baheruka kubura umuvyeyi wabo kivyara muryango. Bene guhamagarwa rero bavuze ko baryohewe bikomeye kuko hari abari barihebuye ko yoba yarapfuye. Bavuga ko ku mvugo yiwe yababwira ko batosimbwa n'umutima Burundi burimwo abagabo rero bazotunganya ibintu ahubwo babe byategurira amasuka baza basangira nawe Kevi. Ayo majambo rero akaba ashusha nayo yakoresheje igihe ariko arategura gusohoka ibohero rya Mpimba. Yani masoko rero akaba avuga ko mw'ishusho nkari rya duheruka kubona Janvier Rufikiri yaje muri ko Rajab azoza bikavuga ko Rufikiri yaje mu Burundi benshi babona ko acatabwa muri yompe kuko azwi nk'uyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza ariko benshi baratangaye kubona habwa ubonana Ndayishimiye kuko Ndayishimiye si Nkurunziza.
Nunganuga ko rero mu vyari bizanye Rufyikiri harimwo n'ubutumwa bwa Hussein Rajab yarazaniye Ndayishimiye n'uwerekana bane banyepolitike n'abo mu mashirahamwe yigenga bariko bategura gutaha mu Burundi ko ataco bazoba. Nico gihe rero Rajab azozira ngo hazovugwa n'ikintu kimuzanye mu gihugu aho wamenga azoca asubira inyuma ariko azoba aziye ko. Kino twamenye nuko mu bariko barategura umuzo wiwe bariko baritegura ku buryo atabo hava bigiga mu kiza mu gushaka guhohotera abandi bitwaje ko batsinze abandi batsinzwe. Rajab rero ngo abarundi bazosangira ivyiza vy'igihugu atawuvuga ko yatsinze canke yatsinzwe kiretse nguzohanwa n'ubutungane. Ico gihe rero hariho n'ingingo zihutirwa zizofatwa zitegurira n'agihugu. Bizoba rero bitangaje kubona hari ingingo nziza zihindura ibintu zizoba ziriko zizanana muri CNDD-FDD nk'aho wogira ko izoba iriko irikosora. Biramutse rero bigenda uko, benshi baremeza ko Hussein Rajab yoshobora gusubira kunywanisha abagumyabanga nk'uko vyahoze imbere y'uko wicamwo ibice na kare uwabitovye ntawugihari. Bicitse CNDD-FDD igahindura ingendo nk'uko bitegekwa, abarundi benshi barashobora kubona basubiye kwizera CNDD-FDD kuruto ko bayizeye muri 2005 kanatsinda ngo ntawuvuma iritararenga. Ivyo vyose rero nivyo twari twabateguriye. Ntucikwe rero n'ayandi makuru tuza kubagezako. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV, fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire, mugoroba mwiza.